ya Diwane ni nk'umusheri wanje n'ubu ndabivuga ni umusheri wanje namurondera n'ubu nyine aranyishura tukavugana yego turamaze gukorana indirimbo zibiri hari yitwa ubwoba n'indi yitwa ubwoba ni wayikoze yego na I wish izo zibiri kandi n'ubundi turacapanga n'ibindi Hello everyone, here bakunzi bacu ba Eastside Born TV ko badaje African zideranijwe vyamangunda baramutse ndabayikaza vuga nti mwiriwe cyane mwaramutse mu gihe cyose mukurikirana aho taraga subscribe ku channel yacu ushobora gusasha kugira ngo muri update kubona amwe ma exclusive dasanzwe no munsi mu kiganiro cyanje umujene ibikorwa vyiwe edition ya gatanu aho ngiye gutumira umwe mu ba producteur no shaka kuvuga sanzwe bikora neza entertainment yacu 257 n'indirimbo nyinshi agira akora ndetse no musanze asanzwe akorera kugira ngo dushobore kuyaga mbega umwuga wiwe yawutanguye ryari bidasanzwe akora nibiki kugira ngo akora dukuja gushobora kuba update yo kumenya ibyo tugiye kuyaga muri kino kiganiro cyacu umujene n'ibikorwa bye my brother ndakuramukije cyane ndaramukije namwe urameze neza amahoro cyane kazi bashobora kwidondora ko akora dukurikirana kugira ngo asha kumenya uwo turi kumwe ninde asanzwe baba hehe amamuko yiwe n'ibyo asanzwe akora. Okay, ku mazina nitwa Ndagijimana Prosper, umusana abavyeyi bampaye mu kazi hano ndakoresha holiday on the beach cyane Hobbit yego aho mvuka ni mu ntara ya Rumonge yego ni jambere ukoze interview cyangwa uramaze kuzikora ku macano atandukanye inshuro yanje ya mbere Yes my big brother, nigeri wagiye gutangura umwuga gushobora gukora music canke nigeri wisanze muri no career yo gukora umuziki avuze kuva mu Rumonge wisanze ryari kugira ngo ushobore gusanga muri bino bikorwa. Sinzi bana no bahaye story yose ariko ibintu nabitanguye neza muri 2023 mu mpera yego 2023 mu mpera wisanze ufite iyo mpano yo kubikora canke wabaye bwige kugira ngo ushobore kubikora. Muri makina yisonga ndo mu musicien muri église kandi no nkiriwe ndo musicien muri église ego kubikora najo gutangura kubikora cyangwa kuvyumvamo naravyize ego buri muntu wese aragira inspiration yo gushobora gutangura ibikorwa we inspiration yo hehe yo gushobora gutangura gukora ku recording imiziki inspiration yanje ko umuntu bita Diwane Diwane kuko twize hamwe kandi twarakunda kuba turi kumwe cyane yego tuba turi kumwe ndakumbwira ati bro tiwewe bivanye niyo mpamvu ufite kuvuza umuziki kuvuza piano cyangwa ukavuza gitari ndabona ko imbere nawe ntari bwa umusitani twari bwamumenye benshi yego ati ninashika imbere nanje nzokorera akantu tuzoba turi kumwe muri make nubwo bitakunze ko tuba turi kumwe umwanya munini ariko n'ubundi tuba turi kumwe mu bikorwa bimwe kuko turamaze gukorana ibikorwa indirimbo zibiri biravugwa yuko akenshi wifuza gutera imbere uhera hasi uravuze yuko D1 mwigeze kwa mu cyo muhuriye ko about music amanyuma muremeranya ko muzofashanya ugaruka go mu Burundi bwacu bashaka kwaraza amashuri bakarera amaboko uri nk'umujene witahuye n'icyo kinumva ushimira cyane ndetse n'inkebuzo ushobora abandi bajene bicaye muhira bicaretse impano zabo. Kwicarika impano si byiza hari umuntu avuga ati iyi mpano mfise n'akazi nshaka ntibisa ntibingana reka ndindire bivanye n'impano mfise canke amashuri nize bizompe akazi gakomeye bisaba ko utangurira hasi umanzuro nk'abakwizera kuri bike ukugenda uraduga buke buke nkaje byo nize ku ishuri yo mvuga ati reka ndindire nabumva nk'icicaye muhira kandi usanga ufise abavyeyi batishoboye ugasanga nawe ntaco wifashije ugasanga n'ubundi uriko urabagora. Mbega nk'ubuhuye n'umukuru w'igihugu canke bamwe mu nzego zo hejuru nico kintu mva ushobora kubasaba urumva ko bamaze kwitahura uramaze kubona aho bipfira naho byungukira ego mpuye n'umuntu abishoboye yogira ico mfashije cyane umukuru w'igihugu murahuye nawe muri no mwana icyo kintu mva umusaba jewe namusaba ubushobozi butuma nkora ico nkeneye gukora nko mu muziki ho
kenshi nka Joe ko ngana sindagira ubushobozi bwo kwikorera ibintu byanje muri makare ko biko biraza hari ahantu nzoshika naje ndavyikorera no musaba kugira ngo mve muri aho gukorera umuntu nikorere kugira ngo nkore kandi niyubaka kuko ndabiye kuko ndiko nkorera umuntu urasanga nkorera ku mategeko yiwe ngoma mfise ide yumvikana mugata itawe sinshobora kwikora kugira ngo dukorane neza abajeni benshi bakora ni cash abajeni benshi bariko barakora ibinabiriya kandi bafise amashure amadoktora bayajyamitse mu nzu bafise icyo kintu umva ushobora kubabwira kuko abantu urabona ko imikashi menga ntibayiha agaciro abandi akavuga ati mbe gukorera imikashi uzogera hehe mu buzima tugeze muno munsi ukorera imikashi uba upanze inzu y'ibihumbi ijana kuri wewe nk'umuntu uvuga ko maze kuronka opportunity batije n'amatsiko nkakwe nkakorera umuntu ariko nkabona umusaruro mbega umwuga wanyu gukora apa yibuze ati byo nizo sibyo niko nakora ubu ariko byose ndashima urabona ko uyu mwuga ukora uzogutunga ukaguteza imbere mu byo usanzwe gukora uramaze kugira umuryango nimba utarahugira niba wimirije urabona ko hari aho uzogera nimba ufise n'ibyo utawufise urabona ko uzogutungira umuryango canke hari ahandi amugisha akakugera ego nta muryango ndagira ndacara umujeri ndacarondera muri make ndacara kw'isoko bivanye n'ibyo nkora canke abakora ibintu ibyo ari byo byose aho bari abajeni bose bafise indoto zo gushika kure gushika ku cyo bashaka gushikako birutwa no kwicara muhira muri make gukora ibyo byose tutitaye ku musaruro bitanga birutwa no kwicara muhira kuko aho kuza kugora umuntu ngo ushaka iki kintu biba byiza mu gihe icyo kintu cirondereye niho umenya neza ati agaciro k'iki kintu naka niho umenya no kukibungabunga jewe ubwanje aho ndi ndashima uko biri kose ndabishima ariko kandi ndafise aho nshaka gushika rero kuko mfise aho nshaka gushika niza nguvu zanje niko kwigurira mu mutwe kumenyana n'abantu kurondera ahantu hariya kugira ngo rimwe nshaka ndabishikeko byihuse canke ku gihe cyabyo bitewe nuko bya bintu ndiko ndabicamo neza wavuze ko mwigeze kuba mukorana na D1 ubunya akaba yarashoboye gutera intambwe bavuga muri entertainment ya 257 naho ukaba usanzwe muri entertainment arabaziho no kwibuka ko muba mwarigeze kuba mwicarana hamwe canke nicyo kintu umva nawe ukora kugira ngo ushobore kugira izina rikomeye hano mu Burundi mu muba wa producer Diwane ni nk'umufrere wanje n'ubu ndabivuga ni umufrere wanje namurondera n'ubu nyine aranyishura tukavugana ego turamaze gukorana indirimbo zibiri hari yitwa Ubwoba n'indi yitwa ijya Ubwoba ni wayikoze ego na I Wish izo zibiri kandi n'ubundi turacapanga n'ibindi urabona yuko hari indi ntambwe umaze gutera n'aka wumva ushobora gutera abandi baririmbyi canke cyane ugaruka rukeko ruraruka rukiri rutonyi ubona ko atahora urashobora kwigeza bifuza ko nagotera intambwe kugera ku yindi ntambwe abandi bari basanzwe bagezeko nicyo ikintu umva bo batumya nk'akamo kugira ngo ushobore kubashigikira nawe umujene yaronse opportunity umuntu amufate ukuboko akamushira ku yindi ntambwe mu kuririmba cyambere ni discipline kumenya akazi kawe kumenya tembera akazi kanje nshaka kugashikana hehe umaze kumenya icyo uri hanyuma ukamenya n'icyo ushaka biroroshe cyane biroroshe kuko nimba ati jewe ndi umurimi ejo nshaka kurima dufate nk'akarorero ibiraya ntabwo cyo wicara ngo reka nicare ngo imbuto z'ibirango zizizana oya urahaguruka ugenda ukazirondera rero wamuririmbyi nawe ntazo kwicara ngaho kuko ugitangura urakoresha ingufu nyinshi cyane yaba kwandika urakoresha ingufu ukarabira ku bari imbere yawe kandi ati nabaye gute bimeze gute nyine nanje kugira ngo shike hajya nkora iki niki kintu nokora gisumba kijya kugira ngo numvikane neza cyane cyane kandi abo bandi bicaye bategerezwa gukora kuko umuziki si kugenda muri studio ngo uririmbe mu buryo utawutarishe n'amafaranga
promotion n'amafaranga mu byose ntushobora kubikora wicaye ni guhaguruka aja kukivi yego mbega ko ntambo umaze kugira ko uramaze kugira izina uramaze kuza platform usanzwe ukoresha abifuza kugukurikirana cyangwa abo bakeneye kuza gukorana nawe about music wakuronka gute yego jewe sinkoresha YouTube ariko nani vuba ndabitangura ndiko kuri Instagram ndiko kuri Facebook ndino kuri TikTok bose izina ni Hobbit yego yabo nizo platform usanzwe ukoresha abifuza kuza gukorana namwe baririmbye bacu mu Burundi canke bamwe mu bo bifuza ko ushobora kubafasha nubwo buryo wafashamwo n'icya kintu mvo terera nk'umuntu amaze kuronka nawe intambwe amaze gushika ko ntoye aho ngeze icyo numva nofasha abantu muri make kwanza afasha umuntu namaze kumenya icyo akeneye n'icyayi kintu abura mbega icyo kintu abura ndashobora kubikora ndafise ubushobozi bwo kubikora sanze ndabishoboye nta kibazo turakora sanze atacyo nshoboye bambwira ati byari ko tugikora iki kintu uko ubishaka ariko iki kintu sindagishoboye ndashobora kugufasha kubishika ku muntu agishoboye akakigufasha yego mu kurangiza kino kiganiro cyacu n'abahe bantu ushimira mu buzima bwawe utazigera wibagira bati jewe nakaramfashije bafise izina wacu mu Burundi umuntu wa mbere nshimira ni Diwan Diwan yanafashe ukuboko cyane gushika ngeze niwe ndabikesha uwa kabiri nshimira ni umubosi wa Iteka FM we yizeye Diwan akamubwira ibyanje hanyuma nawe akanyizera biciye kuri Diwan ukuvuga ndashimira Diwan na Iteka FM kuko baranyizeye cyane bisigura ko ari nabo mukorana n'ubu canke n'abandi bantu mukorana ku ruhande dukorana ariko twarakoranye kandi niba hagize igikenerwa ko nkora dukoranye nabo ndagikora kuko ndabakunda kandi nabyo bankeneye muri make n'abavyeyi banje iyo umuvyeyi agukeneye tegereza ko mwitaba umwanya wose agukenereko kabisa ndabara tugushimira cyane namwe murakoze ndadushimiye cyane buri wese bakoma dukurikirana murumva yuko mu kiganiro cyacu mu jene ibikorwa byiwe habonetse zimwe mu mpanuro zitari nke cyane kuri no mu jene yitaho yasanzwe bikora neza abigimereye amaze iminsi batubaza ibyo batubaza wese ko akiri umusore n'imizo mitire kumusaba ntaga contact yesu bashimire cyane Jabless barazagiye cyane utaragira subscribe kugira ngo ushobore kuba update kuri Inside Boom TV turakunda cyane Jabless ciao